Okay guys, reka turabire hamwe uno munsi ukuntu ushobora gufuta video kuri YouTube. Urugero ushobora gupostinga video utashaka ukikebuka wamaze kuyishyiraho utari wabiteguye cyangwa ukihenda. Uyu munsi reka ndabereka ukuntu ushobora gufuta video byoroshe. Uzaza hano kuri app ya YouTube channel. Hanyuma imaze gusambuka uca hano kuri profile yawe, ushobora kuzohasanga urudome rwa Gmail yawe cyangwa ukahasanga ifoto bivanye n'ivyo wahashize. Klikeho aha. Maze guklikaho uzoza hano handitse your videos. Batahabonye ni ngaha. Munyuma umaze kwakika kuzogwa kuri tableau y'amavideo yose umaze gushirako. Hanyuma bivanye na video umaze gushirako uzoraba iyo ushaka gufuta. Urugero reka je mfute nk'iyi. Uzoraba hano ku tuburungu dutatu tw'iyo video ushaka gufuta. Iyi maze gukirika kuzocukwa kuri tableau imeze uku. Uzoca uraba ino hasi hano handitse delete. Maze gukirika uzocukwa kuri tableau imeze uku. Ukirika kwa hano n'ubundi handitse delete. Utuvugana urahejeje gufuta video utashaka ukoresheje telefone yawe cyangwa imashini. Je wumva ndi Elizezizi. Kanda like ukande na subscribe ufungure n'inzogera. Ciao ciao duhure muri video zikurikira.